Mu ntara ya Bubanza cane cane ku mugwa mukuru igitoro catangukiye haraheze indwi. Sitasiyo zibiri ziri mu gisagara ca Bubanza n'izindi zibiri ziri mu Zinda hamwe n'Imusenyi mu ntara ya Bubanza nta nimwe ifise igitoro. Imodoka zunguruza abantu n'ibintu zitonze umurongo ku bituro bitanga igitoro batazi ko hari ico bahanoba. Bamwe mu bagendesha izo modoka bavuga ko babaye barahagarika akazi kuko batokwemera gukora bahomba. Ingaruka zimaze no kwibonekeza ku bakozi babwirizwa kuja ku buzi babanje kwiyunguruza nk'abigisha biragoye ko bashika ku kazi, abadatonze bacerewe barasiba. Abigisha ntabwo borohewe kuko abakora bafata urugendo udasivye aracererwa kubera izo mvo zo kubura imodoka. Uramutse ugenda naho ugenda wacerewe urumva ko nayo masaha wari kwigisha siyo wigisha, urumva rero ingorane kweri. Imodoka zose ziraparitse ku masitasiyo ngo zirarindiriye mugabo nta nkuru y'imvaho bafise ngo kirata canke n'ikiza. Uyu munsi muri iyo ntara biragoye kuronka uburyo bwo kwiyunguruza, eka kuzibonetse ibiciro vyagwije na kabiri. Abagendesha imodoka zunguruza abantu basigura ko igitoro bakironka mu kuri magendo ku giciro kiri hejuru. Ndagwaye nk'akarore kuva ku Muzinda gushika i Bubanza ihiyasi ni 2005, ariko ubu udafise ibihumbi bitandatu ntushobora kugenda aho hantu. Naho nyene bitandatu urisika kwibura kandi uyafise ivyo bihumbi bitandatu. Ibiciro vyo kwiyunguruza vyaduze ijana kw'ijana, je niko novuga. Ubu kuva Bubanza Bujumbura utafise ibihumbi 20 ntujayo, kandi vyahora ari ibihumbi 10 wagenze i Bujumbura ukagaruka. Umuto ni ingorane cane, umuntu yagira ibihumbi 2 udafise bitandatu ntibagutwara canke bitanu. Abanyagihugu bo mu ntara ya Bubanza basaba leta gutorera inyishu mu maguru masha ikibazo c'ikena ry'igitoro imbere yuko ibintu biyangara mu bice vyose vy'ubuzima bw'igihugu.